Musane n'umunyepolitike, Shirozone n'umunyepolitike, mugabo ayo madepartema nabajejwe ubuhinga. Ni kimwe na executive communal w'ikomine n'umuhinga. Irero ubu butegetsi twinjiyemwo bwatanguye inyuma y'aya matora. Ntihagire ubwitiranya n'ubutegetsi kwa tumaze mu myaka iheze. Ntihagire abagorora amakoti n'amashati yera ngo barinjiye mu bibanza bamenye ko naho ubwo bakwiye kwambara amajinisi n'ibirato vy'amazi bagakorera bene igihugu. Ico navuze rimwe leta byose yagumye irondera guhereza komine, aho bwa mbere yumvira gushiraho ikigega phonique cyoshigikira amakomine, mu nyuma ikumvira gushigikira amakomine ni miliyoni 500. Inzira zose leta yagira cyangwa kuva 2005. Uno munsi na karyo keza kubera ko amategeko vyose yarabishikirije ikomine. Ujejwe amazi meza mu komine wamubaza ngo nta mazi dufise muri komine ngo nakorera yaje, agaca avuga ngo ije amazi bariko barabiraba, akishura politiki. We ujejwe amazi meza muri komine, ujejwe isuku n'isukura muri komine, abantu bariko bagusaba amazi, twishura ikibazo c'ubuhinga ntutwishure politiki. Tubwira uti azoboneka ejo, isoko yaratanzwe, hariho umugende bariko barimbura kuraza, tugeje ku birometero bingahe, asiga birometero bingahe. Apana kubivuga ngo bariko barabiraba, barabiki. Aha rero abasigara inyuma ejo ntimuzorabe leta ngo ntaco yabafashije kugira komine yigenge. Ubu umupira uri wanyu. Umuhinga akora akazi k'ubuhinga, umunyepolitike akore ivya politiki. Ejo bundi gihe hari ikiza covid, abantu isuku baragitwararika cyane, mugabo uno munsi abantu baradebukiwe nibakigira iryo suku. Murumva hirya no hino ikiza cakorera kiriko kiraza, mwarumvise nakamo nyakuba umushikiranganje wa mbere yateye abo bagiranye inama asaba yuko isuku n'isukura byoshigwa imbere. Inama nkenguzamateka iravye ubucuti ifitaniye namwe bw'abajenama b'amakomine, yavuze iti reka tugende tuganire n'abaje abantu badutoye. Inama nkenguzamateka rero irafise ideni rikomeye ku nama z'amakomine, ariko namwe nk'abajenama b'amakomine mufise ideni rikomeye kubera igihugu babahunza amajwi. Ni ukuvuga yuko ideni tubafitiye namwe muca murigirira abene igihugu babahunza amajwi. Ni ukuvuga ko natwe iryo deni duca turigira mu gihe abene igihugu batariko baratunganirizwa. Muri kahise rero twarabonye yuko inama z'amakomine zagiye zigahungabana kubera rimwe na rimwe kutamenya amategeko no kutamenya ivy'uburundi ajejwe. Ugasanga abari mu nama ya komine bibaza yuko nahubwo musitanteri ari uwo gukora ivyo bamubwiye, ivyo yucanga ubundi yiyumvira, bakibagira yuko inama ya komine nahubwo ikora ivya bene igihugu. Ugasanga nahubwo tuko dushira imbere inyungu zacu gusumba inyungu za bene igihugu, kuko inama ya komine uno munsi ni urwego rukomeye cyane. Ikindi cyatumye dutunganya ibiganiro ni uko uno munsi amakomine yagutse. Amakomine yaragutse ni manini, hariya usanga hafatanye ikomine zibiri canke zibiri zirenga, hariya usanga hafatanye zitatu. Mw'inama nkenguzamateka rero nk'abakenguzamateka twatowe n'inama z'amakomine tukavuga tuti mu gihe abo bajenama ba komine baje bava hirya no hino muri za komine za kera, mu gihe batungira urunani bose ngo bakorera bene igihugu, twosanga nahubwo inama z'amakomine zihindutse akajagari, aho gukorera bene igihugu tugasanga nahubwo birirwa bashikurana. Ni muri iyo ntumbero twiyumviriye yuko nk'abatowe na mwebwe
tuza tukababwira iby'umwe n'ubundi wese ajejwe. Duca twiyumvira kandi yuko nk'abajejwe ibisata by'ubuhinga nabo boba bari ngaha, kuko nabo nyine kugira bashike muri ibyo bisata by'ubuhinga bemezwa n'inama ya komine. Ni ukuvuga yuko nabo baza muri ibyo bisata by'ubuhinga bamenye yuko nabo bari redevable ku bajenama b'amakomine babemeje, bamenye neza ko ibyo bakora byose abajenama b'amakomine babise kwijisho kuraba ko ibyo bariko barakora by'ukuri biza bitunganiriza umwenegihugu. Tugatumira abachef de zone kubera yuko abachef de zone nabo nyene batorwa n'inama ya komine, bemezwa n'inama ya komine imbere yuko nyakubahwa amatari abasinyira, nabo nyene bari redevable imbere y'abajenama ba komine. Uko twakoraniye ngaha rero abakenguza amateka batorwa n'inama ya komine, abajenama b'inama ya komine batorwa n'abenegihugu, abarongoye ibisata by'ubuhinga bemezwa n'inama ya komine, abachef de zone bemezwa n'inama ya komine. Aha rero dushaka yuko iyi ntumbero nshasha tugiyemo, aho uno munsi biriko birakorerwa mu makomine ari igihugu cyararondeye kuva 2005, igihugu kiguma cyifuza yuko ati mbega ubutegetsi bwova ku mwenegihugu kongera kumusubirako gute. Uno munsi rero ntagira ikomine iza kuraba ku ruhande ngo irarindiye hari ivyo leta izonkorera kandi byose ari komine twiza kubikora. Ikomine uno munsi c'est une entité décentralisée ifise ubutegetsi bwose bw'abenegihugu. Nico gituma rero nk'abajenama b'amakomine dutegerezwa guhindura ingendo, tukamenya ivyo turiko turakora ivyo ari vyo. Amakomine yaregeranye kugira bwa butunzi bw'amakomine bwose buboneke. Uno munsi rero ayo makomine 42 turi muri competition positive mwihiganwa, na cyane yuko bwa butegetsi bw'igihugu bwashitse mu makomine. Twese turi muri competition positive yo gukorera bene gihugu. Inama nkenguza amateka rero imaze kubona ibyo byose no yavuze iti kwiki kiringa ariho kigitangura, reka tugende twegere bajya badutoye ari nabo badushikira imisi yose ijoro n'umurango ku bene gihugu, tubegere tubereke imirimo iri imbere yabo ibarindiriye. Ntimwifate nk'abajenama b'ikiringo giheze muri cyo kimwe habe na baba. Musitanteri ntiyifate nka musitanteri wa manda iheze, ntibisa. Chef de zone ntiyifate nka chef de zone yahahora, amenye ko uno munsi yikoreye umuzigo. Uno munsi twikoreye imizigo y'abenegihugu, kuko komine izosigara inyuma muri iki kiringo izobisigaye inyuma rimwe na rimwe kandi bizobonekana. Nico gituma twese rero duceza gushira ingufu hamwe kugira by'ukuri ikomine zacu tuzihagarare, tuziteze imbere muri bwa bumwe bwacu, mu guhanahana ivyumviro, icyuma tazi akakibaza ubundi, tukirinda bimwe byari bihitiye, aho nahubwo ugize ikoso cubona yuko ati siwe yobona hagiye naje gushikira. Uno munsi ntavyo gushikirwa bihari. Uno munsi twese turuzuzanya ku neza y'abadusize imbere. Nyakubahwa arongoye inama ya komine, mwebwe abajenama ba komine, nyakubahwa musitanteri, iyi komine izokwigenga mu 2027 mu gihe guhera uno munsi dufashe intambuko yuko vy'ukuri tubona yuko ikomine yaronse bwa bwigenge yagumye iharanira. Bimwe leta byose yagumye irondera guhereza komine, aho bwa mbere yumvira gushiraho ikigega fonike cyoshigikira amakomine, mu nyuma ikumvira gushigikira amakomine ni miliyoni 500. Inzira zose leta yagira acamwa kuva 2005. Uno munsi na karyo keza
kubera ko amategeko vyose yarabishikirije ikomine. Ivyo navyo rero nahacu twebwe nk'abajenama b'amakomine kugira iyo komine vy'ukuri mu 2027 izobe yigenga. Aha rero abasigara inyuma ejo ntimuzorabe leta ngo ntaco yabafashije kugira ikomine yigenge. Ubu umupira uri wanyu. Leta amategeko yarayasizeho, leta yarasizeho ivyo gutoza amakori n'amatagisi, leta yarasizeho ibintu byose bikenewe byose kugira ikomine no munsi itangure kugira uwo mushinge wuko izoba yigenga by'ukuri atakintu na kimwe isaba hanze. Ni no kuri iyo mvo uno munsi mwabonye mu bajenama b'amakomine atabashikiranganje barimwo, atabashinga amateka barimwo, canke abakenguza amateka barimwo. Ni naco gituma mwabonye na musitanteri atakiri mu nama ya komine. Icakuyemwe musitanteri no kugira musitanteri abo munyepolitiki ahamagagwe mu nama ya komine aje kwishura ibibazo kujya mubona abashikiranganje birwa bishura mu nama nshinga amateka. Nico gituma ubu butegetsi twinjiyemwo bwatanguye inyuma y'aya matora ntihagire ubwitiranya n'ubutegetsi kwa tumaze mu imyaka iheze. Ntihagire abagorora amakoti n'amashati yera ngo barinjiye mu bibanza bamenye ko naho ubwo bakwiye kwambara amajinisi n'ibirato vy'amazi bagakorera bene igihugu. Ico navuze n'ikindi cyatumye tuza ngaha nukugira duhanahana ivyiyumviro kuko uja mu ishamba utazi ugaca inkono utazi. Uri musitanteri, uri chef de zone, ukaba ufise iruhande yawe umuntu uzi ko afise akamaro gakomeye kugira uburongozi bw'ikomine bugende neza canke zone igende neza, mwegere. Nico gituma arabahanuzi bajejwe ibisata vy'ubuhinga. Musitanteri n'umunyepolitiki, chef de zone n'umunyepolitiki, mugabo ayo madepartement nabajejwe ubuhinga. Ni kimwe na executive communal w'ikomine n'umuhinga. Irero coordinateur w'ibisata byose by'ubuhinga bikoregwa muri komine. Nka twebwe dutora amategeko, dusesangura amategeko, mwatoye twifuza yuko vy'ukuri izi nama z'amakomine zipanga neza zikiyubaka. Twifuza ko amakomine yose aja muri competition positive. Ejo tuzosanya amakomine yaragize uruhara rukomeye mu iterambere ry'abene gihugu. Twifuza ko haba urunani entre l'administrateur communal, le président du conseil hamwe na secrétaire exécutif. Abantu bagira amashiga ubutatu bweranda ku neza y'abene gihugu babasize imbere muri komine. Le secrétaire exécutif n'umukuru w'abahinga, nta politika kini, n'umukuru w'abahinga. Azana ibikorwa by'ubuhinga byavuye mu madepartement technique bicabiza kwa musitanteri kubishiramwo politiki akoranye n'inama ya komine. Ico twifuza nk'inama nkenguza amateka dutandukanye ibikorwa by'ubuhinga n'ibikorwa bya politiki. Ujejwe amazi meza muri komine wamubaza ngo nta mazi dufise muri komine ngo nakorera yaje, agaca avuga ngo ije amazi bariko barabiraba, akishura politiki. We ujejwe amazi meza muri komine, ujejwe isuku n'isukura muri komine, abantu bariko bagusaba amazi, twishura ikibazo c'ubuhinga ntutwishure politiki. Tubwira uti azoboneka ejo, isoko yaratanzwe, hariho umugende bariko barimbura kuraza, tugeje ku birometero bingahe, asiga ibirometero bingahe. Apana kubivuga ngo bariko barabiraba, barabiki. Eka umuhinga akora akazi k'ubuhinga, umunyepolitiki akore ivya politiki. Ejo bundi gihe hari ikiza covid, abantu isuku baragitwararika cyane, mugabo uno munsi abantu baradebukiwe nibakigira iryo suku. Murumva hirya no hino ikiza cakorera kiriko kiraza. Mwarumvise nakamo nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yateye
abo bagiranye inama asaba yuko isuku n'isukura byoshigwa imbere. Nk'abari mu makomine rero tujejwe amakomine, tubasabe twese ivyo bintu bijanye n'isuku n'isukura tubishira imbere, kugira by'ukuri abene gihugu bagira isuku, hama dukingira abene gihugu ingwara z'ivyaduka. Murazi ko ingwara z'ivyaduka iyo ziteye zidutwara uburyo bwinshi, zidutwara abantu, zikadutwara imiti, zikadutwara n'ibintu byinshi, ugaca usanga nahubwo aho kubandanya dukora byakuba byo kwiteza imbere tugiye mu kugwana n'ibyo biza. Aha naho rero ico naco tugishire mu bikorwa dukora vya misi yose. Nyene iteka ndirako buca yarongera agahimiriza aho baba bayaze kutanyonora amatungo ya leta, kutivanga mu kazi k'abandi, kubumbatira amahoro n'umutekano no gutunganiriza bose. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Genevieve Ngendanganya yaganiriye n'indongozi zo mu makomine ya Gitega, Bugendana, Muramvya, Isare, Kiganda na Gishubi. Muri izo ngendo nyakubahwa Ngendanganya yaboneye akaryo ko guhimiriza abo barongoye abandi gukorera bene gihugu bicishije bugufi kandi bashize imbere ineza yabo baserukira. Twarabiye hamwe byinshi, harimwo ingene ibwirizwa shingiro, amabwirizwa menshi n'amategeko ntunganyabikorwa vyerekana neza ingene abakenguzamateka batogwa. Ububasha bw'inama nkenguzamateka mu vyerekeye ubuzima bw'amakomine, ububasha bwo kugenzura ibikorwa leta ikorera mu makomine, kugenzura ubutunzi bwa komine, ikurikizwa ry'amabwirizwa muri komine n'ibindi. Ni ngombwa rero ko abakenguzamateka mwitoreye tumenye ibibagoye kugira ngo turi kumwe turabire hamwe umuti nyawo wotorerwa ibibazo bihanze amakomine, kuko tubiri tuvurana ubupfu. Kwegereza ubutegetsi abene gihugu ni politike nziza cyane, kubera ko ituma hakomezwa intwaro rusangi yegereye abene gihugu, inzego z'intango zikitegurira zonyene zifadikanije n'amashirahamwe atandukanye y'abaserukira abene gihugu arangurira imirimo muri komine, imigambi y'iterambere kuva ku mutumba gushika mu komine. Ivyo bituma vyoroha gushikira iterambere rirama kandi ridakumira. Inama mpanuzwa jambo ya komine, musitanteri, abahanuzi biwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikomine, abarongoye ibisata n'abakuru b'amazone bafise uruhara rudasanzwe mu gutunganiriza abene gihugu, mu gutsimbataza amahoro, intwaro ibereye, iterambere rirama kandi ridakumira mu komine bajejwe. Dusabe abatowe mu nzego zitandukanye kumenya ko bahawe akazi n'abene gihugu, bazokwame baca bugufi, babumvirize, biteho ineza yabo bo barongoye. Twongeye kandi kubasaba dushimitse kuvavanura n'ingendo yaranze abategetsi muri kahise, mugire riho inyifato ibereye indongozi. Turonse zino nyigisho mu ntango z'imirimo yacu twashinzwe n'abene gihugu, tubaserukire rero neza. Mwumvise ubucuti budasanzwe buri hagati y'inama nkenguzamateka n'abajenama b'amakomine. Twogere rero kuri ubwo bucuti kugira ngo duteze imbere igihugu cacu, dushikane abene gihugu batwizeye ku iterambere rirama kandi ridakumira. Himiriza abene gihugu bose umwe wese agira imbonakazoza y'urugo rwiwe. Duhamagariwe kandi guca imikobeko ku mitumba yose igize komine. Mugire isuku, musukure kino gisagara ca Rumonge, ndetse muhimirize n'abene gihugu bose kugira isuku. Marumvise ko kiza ca korera cateye, tubahamagarire kugira isuku rikwiye kugira ngo tucirinde.
tugire isuku mu gukaraba n'isabuni kugira ngo abenegihugu bagire amagara meza. Ntituzoja mu gihugu giteye imbere rufise abenegihugu bagwaragurika. Ntituzoshobora kwijuka ibikorwa vy'iterambere abenegihugu turongoye badafise amagara meza. Turinde urwaruka rwacu kuba kumarigara, kunywa izi nzoga twumvise muriko murashikiriza hano zica inguvu abenegihugu, ugasanga mbere nta nico bagishoboye gukora. Izi nzoga rero n'abazinywa no kuzinywa bigerera, kuko ikintu kije kitubuza kugana ku iterambere. Murumva ko ari umwasi w'iterambere, ni umwasi w'igihugu, ni umwasi w'abarundi. Indongozi duhamagariwe guhimiriza abo turongoye kugira ngo none dushike ku gihugu giteye imbere. Kuri twebwe indongozi, kuri twebwe twikorera ibyacu mugabo tukaba turi indongozi, eka mbere no gushika mu muryango, kuko n'umukuru w'umuryango nawe nyine indongozi y'umuryango. Aha duhamagarira twese ko tuba urumuri mu byo dukora, tube ikirori mu gukora ibyiza, mu gukora ibikorwa biteza imbere igihugu cacu ciza c'u Burundi, kugira dukore tuje imbere muri yambona kazoza y'igihugu kifashe mu 2040, eka mbere giteye imbere mu 2060. Mpamagarira rero indongozi nazo zizewe n'abenegihugu gushira mu ngiro iyo ngendo yuko vy'ukuri ibibazo vy'abatwizeye bibi vyacu tubatunganirize ataco turinze kubasaba, tube vy'ukuri ijisho ryabo, tube vy'ukuri urumuri rwabo, tubamurikire, ariko duhereye kandi cane cane kuri ya mahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura. Tubungabunga amahoro n'umutekano, kuko turazi neza yuko amahoro n'umutekano adahari n'iryo terambere ridashoboka. Intara ya Bujumbura turafise ibishobora kuduteza imbere, ariko kandi turafise n'ibishobora kudusubiza inyuma. Intara ya Bujumbura ihana urubibe n'ibihugu bibiri, igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Muri ayo makomine 11, amakomine 9 yose arakora duciye mu kiyaga Tanganyika, tugaca kuri Rusizi, tugaca ku Kibira, arakora kuri ivyo bihugu bibiri. Ni ukuvuga yuko ku ruhande rumwe ico turashobora kukivyaza umusaruro mu migenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri, ariko bihindukiye gatoyi umutekano ugahungabana muri ivyo bihugu bibiri, naho haca hagaruka za ngaruka mbi atari nziza zo kuvyaza umusaruro muri rya terambere. Nico gituma subiye kubahamagarira yuko twese tuguma twitwararika amahoro n'umutekano, kugira vy'ukuri dushobore gukora ibikorwa tuzi neza ko umutekano ucungerewe, ntihagire uwibaza yuko umutekano uzucongerwa hamwe n'abajejwe kwivuna umwansi canke n'umutekano gusa. Umutekano ni wa twese, twese dutegerezwa kuwucungera aho turi twese, umwe wese ku rugero rwiwe, kugira vy'ukuri ubonye kitagenda neza akibwire za ndongozi twashira imbere, kugira iyo ndongozi nayo ibishikane kuba mukurira. Igihe banyakuba bakenguza amateka twishikira ku kivi, twari dufise intumbero yo kuganira n'abafise uruhara mu gutunganya, gushira mu ngiro no gukurikirana ibijanye n'iterambere hamwe n'intwaro mu makomine, na cane cane ko hari hakiri mu ntango y'ikiringo batorewemwo. Izo ngendo rero zari zatunganijwe mu ntumbero yo kwibutsa indongozi zari zatumiwe
ivyo zihamagarirwa gukora nk'uko ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cacu c'u Burundi ribitegekanya, amabwirizwa n'amategeko arikomokako bibitunganya. Nankeka rero ko inyuma y'izo ngendo abarongoye amakomine babonye neza ivyo bajejwe, bongera baramenya ivyerekeye ubwigenge bw'amakomine aho bugarukira, kugira ntihagire abazogwa mu makosa kubera ukutamenya nk'uko vyagiye biribonekeza mu myaka iheze. Muri izo ngendo kandi twaratanze impanuro z'uko mwokwama musoma amabwirizwa abagenga mu bikorwa mujejwe mu ntumbero yo gutunganiriza neza abenegihugu. None ni bangahe muri mwebwe bamaze kuyegeranya canke basubiye kuyiyibutsa inyuma yaho tubagendeye? Mbega naho vyoba bimaze kwibonekeza ko hari umwumvikano muke hagati y'abarongoye inama z'amakomine na ba musitanteri, ivyo nta kindi vyoba bivuye ko atari kutamenya amategeko canke kwikwegerako. Turazi neza ko ingorane zitabura, none mubona amategeko ariho ariko arabafasha canke nk'abajejwe amategeko twobafasha gute? Turabatera intege mu kuyakurikiza no kuyagendera mu ntumbero yo gukunda igihugu. Nakare nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yararivumereye ko uyu mwaka wa 2026 ari umwaka wo gukunda igihugu. Inama nkenguzamateka iraraje ushinga nuko amakomine yoba isoko yo gushikana abenegihugu ku iterambere rirama. Ico gituma ishigikiye ihangiro riri muri politike sektoriyere y'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, byavuga yuko ikomine yoba igeze ku rugero itora ibibazo by'abenegihugu bayo mu mwaka wa 2027. Nico gituma rero tubahamagarira yuko iryo hangiro naho ritoshika ikomine imaze gutora ibibazo by'abenegihugu bayo, ikomine ibiri ku nzira igenda igana yuko abenegihugu bose bo muri komine ibibazo byabo bitora inyishu muri uyu mwaka wa 2027 tuzikaje umwaka umwe. Nico gituma muhamagarirwa kubandanya mwisunga iryo hangiro kugira vy'ukuri abenegihugu batunganirizwe. Muri iki gihe leta yashize mu ngiro politike yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, twashaka dusabe mwebwe mwese ndongozi z'amakomine kwama muraba neza ko atakarere na kamwe kaho mujejwe gasigara inyuma mu gutunganya no mu gushira mu ngiro imigambi y'iterambere. Mwame muzirikana ko muri iki gihe ubutegetsi bwamaze kwegera abenegihugu, kuko naho intara n'amakomine byagabanutse, amazone n'imitumba yarongerejwe. Ubu ico abenegihugu bakeneye ni ukoroherezwa mu kuronswa ivyo bakeneye bari mu mazoni wabo. Bisigura ko ivyo bahora baronderera mu makomine ubu babisanga mu mazone abegereye. Twongere kandi twibutse mwebwe mwese murongo ya makomine ko mutegerezwa kurangwa no kwicisha bugufi mu mabanga mujejwe, kandi ko mufise uruhara rudasanzwe mu gutunganiriza abenegihugu, mu gutsimbataza amahoro, intwari ibereye n'iterambere ridakumira mu ikomine, hamwe no kubera abasuku abo murongoye n'ababitura bose.
aho vyagiye biragorana mu makomine wasanga ba musitanteri n'abakuru b'inama z'amakomine batubahiriza amabwirizwa n'amategeko abagenga mu kurangura imirimo bajejwe. Muze mwame mwirinda na ntaryo gukora nabi, kandi mwibuka ko nimwakorera mu bumwe mugize urunani mwisunze amategeko mukitaho ineza y'umwenegihugu, bizotuma umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu ugira ikimazi, ndetse bishikana igihugu ku mbona kazoza cihaye. Twashaka tubibutse ko umurongozi mwiza ari uje inama n'abarongoye, hanyuma agatanga intumbero y'amerekezo yifuza gushikako, kandi agakorana n'abandi, agafata n'umwanya wo kumviriza, eka mbere no kwirimbura. N'ijambo ry'Imana riraduhamagarira ko ushaka kuba umukuru ategerezwa kuba umusuku wa bagenzi we. Mwebwe ndongozi rero muhamagariwe kuba abasuku babo mujejwe, ni naho nabo bazobona ko mubabaye, babakunde, bongere babagamburukire. Birababaje aho hirya no hino hari indongozi zitagendera akarangamutima k'amabanga zijejwe. Aha twovuga nk'indongozi zidindiza ishigwa mu ngiro ry'imigambi y'iterambere, aho usanga mbere zaramunzwe no kwaka ibiturire. Ubube gito bundi bukunda kwibonekeza mu ndongozi zataye umurongo harimo ubuhumbu, akaboregwe, ukutubaha Imana, kugendera mu bintazi, ukutagirira impuhwe abo zijejwe, ugushira imbere amaronko, ubunebwe n'ibindi. Indongozi bene izo nta handi zishobora gushikana igihugu atari mu kaga.